kabiri mwejeje kumviriza indirimbo umukenyezi y'umugwi Horana Band. Iyi ni Buja FM The Sound of Burundi, turi mu kiganiro Hit Connection DJ Israel hamwe na Tantine Sisi. Umutumire wacu agira kabiri twakira ni VICHOU mukuru wa live. Nubunyene turasaba Nikita aradufasha mu kutwakirira umushitsi agira kabiri. Tutarandiriye nkuko mwariko muravyumva, dusaba imbabazi kwanza ko umutumire twako turababwira atarashika, ariko kwera iwacu ari muri Nyabagendwa, studio yacu ari Nyabagendwa, nitubura abatugendera no muri kano kanya turafise undi mushitsi, ndamuhikaze muri studio zacu za Buja FM na yambu cane mushitsi muhire. Meze neza. Yambu cane Nikita. Meze neza Cane gose nawe ni sawa. Je nani ndashima Israel akwise ngo Tantine Sisi mukanya. Navyo ega numvise ngo Tantine Sisi. Gusa sinatotse icarimu icavuze. Nibajije ngo avuze ikindi kintu cha Tantine Sisi. Oya, muri bari barakora n'ikiganiro. Byamucanze kwe. Oya, Tantine Sisi dukorana samedi muri Questland. Ubu ni Tantine nini. Iyo nabona VICHOU bariba ariko wari wavyumvise nawe. Numvise Tantine Sisi gusa sinumvise ico wari umuvuzeko. Oya, nagira ndamutura karirimbo kitwa No Problem. Israel uri kandi ivyo bintu sivyo. Ariko vyoyi. VICHOU gute none? Je ni sawa, meze neza, nibaza ko nawe ari sawa Israel. Ego vraiment turaho turashima Imana. Turishimye, turanezerewe gusura kukwakira mu bwami bw'isamirizi Buja FM mukali wa live. Murakoze cyane, reka ndamutsa bariko baradukurikirana. Hit Connection ikiganiro ciza, kiganiro nyene giteza imbere umuziki n'abaririmbyi b'abarundi. Ndababwire ntibagira amahoro menshi cyane, amahoro meza gose, ariko vy'umwihariko nyene abakobwa n'abakenyezi ku kwezi nuko iwabo nibo bagomba kubanza kugira amahoro menshi gusumba abandi. Amahoro menshi agateka kadasanzwe. Tubihera kuri Nikita hano. Murakoze cyane. Umererwe neza cyane muri kuno kwezi kwabahariwe. Yego cyane. Ariko nk'ubunye jewe ejo nzo bankikujwe n'abagabo batatu bose muri studio. Muri studio. Aho uzorabe bazoza amaboko boko. Akosha. Nk'ivyo bintu. Nako nagateka kanje kazuba gacinyijwe. Oya uwizi gute bashaka kuzoza bazanya kandi. Kanzoraba nanje ndasa. Kandi uzoca ubivuga je nzo ndiko ndumviriza. Nzokubwira kabisa. Sawa. Israel wavyumvise. Uramwumva nzisabira namwumvise. Nzisabira Linda Nikita. Oya sinzisabira niko bimeze. Niko bimeze niko Israel ari umunsi mukuru w'abagabo urumva. Tagatisha telefone sinzibiri nitwazemeye. Oya bitangurira hano. Bihera muri studio. Nawe ko baraturaba kuri YouTube bagaca bibona bagaca ati vya bintu biri seriye kabisa. Ku munsi wejo amadiri nahana umugwi Peace and Love VICHOU mukuru wa live kuba muri The Fighter Production. Abakenyezi ngo bategerezwa kubanezereza. Bizoba bimeze gute VICHOU mukuru wa live? Urakoze cyane nkuko nyene dukunda abakenyezi, kubera ari nabo nyene Imana iba yaraciye ko mu kurema bakadutwara amezi 9. Nyene urumva ko uyo munsi uba ari umunsi ukomeye. Hanyuma rero nka VICHOU na Peace and Love twese tuba tuvuga tuti ivo ko uwo munsi nyene abakenyezi tubigina nabo nyene bagahura ubwabo bakiginana. Hama rero twe tuzoba turi kuri Samuel's Hope Hotel. Ahantu ngira Israel arahazi. Twarigeze kwahurira umunsi umwe. Samuel Ndelagije the big boss muramutse. Ni Nyabugete, ni ku mugoroba kuva igihe cyiza y'icumi imwe muhejeje Hit Connection. Twe hariya natwe tuzoba twuguruye imiryango. Abakenyezi canka abakobwa ntibarekuriwe kuriha. Mugabo abagabo ni 5,000 canka umungu wari wese azoriha 5,000. Ariko abakenyezi bagombe baze ari igihugu cyose nta numwe azorihishwa. Kugira ngo agateka kabo nyene babandanye kumva yuko kubahirijo. Hanyuma nyene urabizi ko hari abavuga bati twebwe dushaka kuba turi ahantu hari VIP, hari meza 300,000 kuduga nyene wa wundi avuga ati je sinshaka abantu bangora. Israel arabizi je sinshaka abantu bangora, sinshaka abantu
tuguma mbura ukuntu mpema neza ngo nshobore kusoma agacupa kanje meze neza canke vin nje urumva acaja muri ivyo bibanza vy'iteka nuko biteguwe hama peace and love na Vichou tuzoba tuhari twese gusa ikiretse ko hari umuhungu mushasha muri the fight tuzoba turi kumwe ati umugwi peace and love Vichou ntibazo bari bonyene hari nundi muririmbyi bazogenda bajanye uwo muririmbyi ninde uyo muririmbyi no muhungu mushasha wo muri the fight duheruka gusohora yitwa Dollar Bruce yarasohoye n'indirimbo y'aba mama ubwo muri za ndirimbo mwavugije kubereka atandirimbo yiwe numvise Dollar nawe yarasohoye indirimbo y'aba mama Dollar Bruce indirimbo yitwa mama nawe nyene yarasohoye indirimbo ihayagiza agateka ku mukenyezi mukanye muraza kuyumviriza indirimbo ya Dollar Bruce kuva muri The Fighter Production Peace and Love umvise yuko azoba ahari hariya muri Samuel's Hope abo bagabo none bazoriha gute bizogenda gute urabona kujya kuntu bugiye nyene guteramikwa n'abantu ukunda kubera nibaza ko atari rya mbere Vichou agiye kuri Samuel's Hope abantu barabizi twigeze kuja igihe kimwe twabiteguye indwi zibiri abantu bari bahari Israel niho haruringira barabibonye imvura iragwa abantu baranka gutaha avuga ati turajya umuziki gushika imvura ntidukeneye kuyumva dukeneye kumva umuziki bon abagabo rero bazoriha kubera ko nyene umva je hariho n'abantu nabwiye mu minsi iheze nabwiye nti ubu abakenyezi nibo bazosohokana abagabo sivyo mugabo ni condition abagabo bategerezwa kuzoba baguze ibitenge by'abakenyezi amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 180 kuduga igitenge cy'ibihumbi 180 kuduga hama umukenyezi nawe uwo munsi kubera agateka kiwe dushaka ko nawe kaba kari hejuru asohokana umugabo urabizi ko biba hake niyo bibaye usanga nyine umengo abantu bari nyegeza umengo ntibaba bari fieri y'ivyo bintu foko rero tuzaturabivugira hejuru abagabo rero umva ko umukenyezi azokuzana kurihire bitanu hama wewe yinjire free ibintu bigende neza Israel nibaza ko umukenyezi ni wazoriha bitanu oya azobiri donc n'umugabo ariha amafaranga ariko kubera ko umukenyezi ari we azoba yasohokanye umugabo umva azoca murihira ivyo bihumbi bitanu hama wewe yinjire free ubundi kubisanzwe nabagabo bariha hama abakenyezi bakinjira kuri gusa hamidani nindazosorora umuntu azozorora kubera ko abagabo bazoba baguze ibitenge kwanza sivyo none umukenyezi asohokanye umugabo urumva ko umukenyezi acasorora ariko bien sûr umugabo nawe barareba yabahaye rero barare bipanze umugabo ararahaye amahera umugore oya ahubwo yategezwa kurara nk'ubu vyategezwa ko vyararangiye kugira ngo basoneshe ibitenge kwanza oya araramuhaye nayo yo gusororera kugira ngo bizogaragare ko ari karariha madame kabisa nta kibazo yego nuko mwumvise ko bizoba bikaze 611000 ubusa ufise icubaza umutumire wacu Vichou ari hano ku munsi wejo azotanga umunezero hariya muri Samuel's Hope Hotel hariya Inyabugete unumbere yo guherekeza uno musi mukuru hariwe agateka ku mukenyezi kwinjira ngo n'amafaranga 5,000 ku mugabo ariko mukenyezi ntazoriha murahawe ikaze rero hariya muri Samuel's Hope ufise ikindi kibazo ushaka kubaza Vichou turi kumwe nawe hano mu kiganiro Hit Connection. Allo? Allo. Oui. Amahoro. Amahoro cyane. Ko Vichou. Sabwe. Shakwere. Duwe nagenda gukira gusa ko ndagukunda cyane. Urakoze cyane ninde tuyagariko?
uyaga na tenete ngaha abenge sawa sawa kandi ndakunda imiziki yawe rwose mukanyanza kuba ndi ngaho mu Kamenge kuri Gera Plaza uze kuhaza karibu kenshi ndakuraba sawa sawa Muzi mukuru w'abakenyezi yagiye mugara kumva umwifuriza araryoherwa Janet ndamwifuriza umunsi mukuru mwiza kandi nizere ko nejo tuzoba turi kumwe kuri Samuel Shop n'uyu munsi muraza kuba muri kumwe mukanya dutangura no munsi rega ubundi ujya munsi mukuru zo gutangura no munsi rega kubisanzwe jeudi nyene niho atangura weekend nyene hama rero uco wibaza ko ejo azora umunsi mukuru nawe bizaba biteye ubwoba allo bacavuga ngo jeudi jeudi sawa sawa allo Buja FM allo muratwumva Arikara yaga Dodo Allô oui Allô allo allo Dodo Dodo atiagel 71 10 00 go frère turakira undi munywanyi nyuma ya Dodo kugira ngo tubandanye n'ibindi allo Allô oui mumeze neza namahoro ndamwiza VICHOU LOVE yes yambu cyane ndakwemera sana mutanga urakoze cyane ninde tuyaga twakuyari Cedric ngaha mu Kamenge Cedric mu Kamenge ku mugoroba dutangure guhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi cyane kweli kuri Gera Plaza hama ejo tuzobe turi kumwe kuri Samuel Shop asa nanje nibera ngaha kwisukwe no ndakwa nibereye sawa sawa karibu sawa Allô? Oui. Oui. Yes. Rick Love. Allô? happy biranse Ibirori bizotangura sangapi hariya Nyabugete muri Samuel Shop ga VICHOU kuri afishe handitse saa 10 ariko nibaza ko benshi batazoba baraza ariko je uranze ukomeze no bumva hano mu kiganiro canja kuraba ivyuma sivyo kugira ngo ejo saa 10 ibintu bizobe bimeze neza uzoshika kare ansange hajya tuvuze umuziki umwanya wose abakenyezi bazoba bifuza kubera ko umunsi wari wagateka kabo donc urumva ko dutegerezwa kubaririmbira gushika batubwiye bati turashaka gutaha ariko sinzi ko bizokunda ko bataha Allo ndakumva ni gute sawa mwumvise VICHOU ko turi kumwe hano aho kumunda kubiza gutuma yambu cyane tuyaga nande muyaga nabe inde aberi ama nahekura bakakuba tuzi sabwe ubinyishure kandi ubinyishure umfana wawe niye ahantu agenda mu buhombi kandi ufite kuvuga amafana ati niye uturagenda kugira ikirori mu Burundi kandi wafite amafana ahantu utaragenda kugira ikirori kandi ndafise abafana icyo kibazo mbega abo bafana no babona gute ntarajayo nicyo kibazo sasa ni kibazo kizanye ikindi kibazo en fait none no menya gute ko ndafise abafana ntarajayo nibaze kubera nk'ubu ndashaka kubwira ko maze kujigitega kubera no abanyagitega baguma ama telefone ingo ingozi gutyo nyine mu ruyigi waraduhevye donc aho hantu noba ntaraja rero nakuvuga ko aho hantu sinohamenya mugendo bandafise abafana batarana telefone ngo bavuge bati ingo hano hama vyanke mwumvise yuko programme izoba ishushe ku munsi w'ejo hariya Inyabugete muri faze ya mbere basha umuntu yobatazi muri Samuel Shop Nyabugete twamugenekereza gute kugira ngo
abakenyezi bazoje gutagatariya na Vichou mukali wa live hako nibigoye hamugenekereze nk'uje wawe phase 1 nka wewe biraroshe cyane iryatere bakunza kuvuga Vichou kandi we ntwaruzi ko ndi mujisho hariya nyene impande ya Samuel so ajye usanzwe uba hariya nyene ntabwo biroroshe hajye ni muhira biroroshe ko hamugenekereza kubera ari usanzwe iryatere rero bakunze kuvuga ngo urenganye ikiraro kizingo ucushika kuri tere ngo yitwa ucushika kuri tere ngo niko twakuze tuhumva yitwa ngo kwa Sebatutsi nivyo voilà ugeze hajya rero kuri rya route rumonge nyene kuri rya tere ya Sebatutsi cubona tere ya mbere bambe etage ya mbere nziza yakamuna yakamatara niyo ya mbere na resto bar iri hejuru hariya nuko nibaza ko atamuntu numwe azo hayobeka ko hazabana n'amabanderole kuva ku mabarabara ariko kandi nibaza yuko nibinyobwa byose biri tayari tutazogwabira ngo iki canke kiriya ngo kibure ko hari vy'abantu zenuma numva ngo vyabuze oya bizoba ari sawa kubera ko iyo ikintu waciteguriye kare nk'ubu urubanza no gwejo we nimva ko je ngira nje kuraba ivyuma navuga ko ibijanye n'ibinyobwa vyo urumva bizoba ari sawa ari sawa na kare bitwa ba Chris Aria gérant bitwa ba Bella gérante madame la directrice Bella tumuramutse cyane ariko kandi ni wajariya muri check sound uze guturamukiriza Donasi na the big boss Samuel uti muri Buja FM DJ Israel ihanga ry'Imana arabatasha abantu ubutumwa burashika kabisa no murakoze cyane tubandanya twakira abakunzi ba Vichou abakunzi b'umuziki kugira ngo bamenye gahunda yejo ukungene izo bisosa izo biryoshe allo oui Janet turamukunda Vichou uragarutse reke umurongo abandi sawa oya nakureke Israel yafushe ya sabo gaha butese sa banye naye sinata ngo wamuhiriwe ni wombere mukwe ndakatunda zorone ubabare sa akaririmbo kitwa ubabare ubabare jafe wifete ako nyene asibe ko kuzoa ya none ejo tuzogatabura ako abakenyezi gwashake bababare oya nibagasaba kubwinji nzokavuza mugabo kuri repertoire nta karimo ate mushake mumeneke mu ngo zanyu oya azoga hinyanyura azogashira ku mukenyezi azovuga ati ahubwo umuntu acinyiza umukenyezi ashaba bare gushika turi ashaka meneke kabi Nikita no mu compositrice arabihinyanyuye kandi rego wogikora gutyo usanga ari sawa ariko ndashaka kumenya playlist Vichou abakenyezi ziruzuye sajegeza zose tubajegeze Israel no mika umve baraduhamagaye karabaye philosophe ati rero ngo jegeza tuzobajegeza jegeza izo bihari n'indirimbo nyene zihayagiza gateka ko mukenyezi ndirimbo zihayagiza ba mama zisoba zihari nyinshi cyane Vichou azuturirimbo twinshi cyane twabakenyezi ahubwo nazubaye nari kuzanuzanye gitari nkabumvisha tumwe ariko ntacu barabizi abantu baba bazi ndagukeze ku munsi wa gatandatu hariya muri arena mama bijya bintu mana yanje ujya ni Vichou canke sha wabonye gute uri maboko gihumbi umini umukenyezi
kuri radio ga Israel no ibintu twakotaragira deba Muri kanyange. ingere abantu bashaka gukora ibintu bimwe umwanya muto donc twasura unyise iranko oya uri nziga basabo vraiment polyvalent le grand batteur le grand soliste pianiste umuririmbyi mana yanje we twaragize ubwoba turavuga tuti Vichou vraiment ni taranto yigendera vrai apana vyandi byo guhadikiriza ahubwo turagwezoryoherwa ku munsi wejo Bitegerezwa umunsi wejo bizoba bimeze neza gusa ahubwo Israel unyibukije ibintu burya murabona umuziki w'u Burundi uzotera imbere kweri ndababajije mwe na Nikita murabona umuziki w'u Burundi uzotera imbere hari utunenge twinshi namba atari binenge birashobora kuba ari binenge uzi nkubi gituma mbajije iki kibazo Israel ibi bintu bivuze no munsi vyabaye ku gatandatu no munsi turi kwa kane ariko Vichou kuva naraza ariko Vichou oya lendi twarabisesanguye vraiment twarabisesanguye mutahure bagumye ubona tantine sisi bagumye ubona dodo oya lendi vraiment Vichou twarabisesanguye kuva do A jusqu'à Z na president wa AGS gushika mu telefone binyibukije ukungene twari kuri deba y'abantu bashaka gukora ibintu byinshi umwanya umwe bazi ibintu donc uri wa muntu niyo umusoliste yoba yasivye akazi nigahagara kirazira imagine umuntu ashobora gucuraranga en même temps karirimba bibaho professionnel man urarenze ugiburaya bacavuga ngo ibintu ntibibaho bacabwira ko bitabaho gusa nyene nariko ndavuga ni muziki Burundi biragoye ko tuzotera imbere kubera ko hari n'igihe usanga ivyiza bitariko biravugwa abacererwa mu biganiro abajournaliste batavuza abaririmbyi nk'ubu mwe ujya muri rimvyi wa The Fight amwe mwari mumuzi ariko sinibaza ko mwari mumuzi tumuzi cyane oya na la semaine prochaine azo ari umutumire ngaha ikibazo rero rero gahunda ya The Fight ntibakubwira jewe cyangwa ureka kubimenya gute uzi gituma nakwera ko umuntu amaze gusohora EP akaba amaze hafu kwezi ataragira donc nka iradio nka Buja FM bataravuza mu indirimbo nka zibiri ziwe harimo agahaze rega aba journaliste akazi kanyu nako kurondera makuru sivyo kandi ukigifieri kubandi kuba ari wewe ubaye wa mbere mu gushikiriza amakuru scoop ibi bintu burya muzoza kubibona igihe abaririmbyi ba hano bazoshavura bakaza baragira amaradiyo yabo bizokomera kuko je nk'ubu nka jewe ndi umuntu wa mbere akunda kumviriza sindababeshe ibiganiro vy'umuziki vya hano umvirije biri hasi cyane donc amadeba ntayahari meza Junzi numviriza cyane sport gusumba ibiganiro vy'umuziki kubera iki hari nko muririmbyi ushobora kuwumva sivyo canke ukaza wumva bavuza umuntu ngo baramutumiye uwo munsi ntaze ni excuse uwerutse sinzi niwo numvise mwatumiye yashitse habura umengo 5 minutes mu kiganiro gihere kandi ndibuka ko mwaramwakiriye ku radio ubundi ari n'amakosa aba bantu batanga uburyo aba bantu bafise amafaranga mwabantu mwe murumvirizwa cyane aba bantu batanga umuntu atari seriye ku isaha y'iradio kandi aziko iyo radio idahagarara kandi nti en fait programme siyiwe gusa sivyo agacacererwa peut-être ko ashobora kuba afise une semaine avant azi ko ategerezwa kuja mu kiganiro ku munsi wa nyuma agacacererwa sivyo ntiyigeza uwo muntu azakubwira ngo wambute yaje ivyo bintu birashoboka cha wibaza reko umuntu afise amahera ariko arumviriza ivyo bintu ntake organisation yawe ntimeze neza wumva uyo muntu azoguha amafaranga ngo wumva uzoshobora ko organize ibintu vyiwawe mu gihe udashobora kujera umwanya baguhaye avant une semaine Chena mambo ko atabusirimu busumba ukubahiriza umwanya nico cambere ahubwo ni nkubu ndiko ndavunira kagoha abantu bamwe nkubu je ngira nje kuri Samuel Sop ngira nje kuraba ivyuma nsanze bitameze neza nshiramwo gwanje kugira ngo ejo nihagira ubwitwazo bwo gutanga umuziki mubi ngo urumva ngo nasanze wumva twarace no nta gwitwazo umuntu aba afise je muririmbyi
Israel n'umujournaliste sinja kurima kuko sivyo vyiwanje ntegerezwa kuba umuririmbyi wa vrai ari complet Israel agomba kuba umujournaliste ari complet none akazi k'umujournaliste ni nakaye no kupromotinga no kurondera ayo makuru no kurondera abo baririmbyi bashasha izo ngabirano Imana yaduhaye muri kino gihugu cy'u Burundi mukunze kubivuga kenshi mugabo hari ingabirano zimwe ziri hano abantu badashaka gushira ahabona kandi ibi bintu sinzi iyo bizogarukira nico gituma nariko ndababaza nti murabona uzotera imbere gute Ego gato karakura Vishu bizoza ni pole tuzotera imbere tubandanye dusenga ariko kandi dukora cyane kurundi ruhande habeho no gufata ubuseri akazi ugasanga umutumire discipline sikirenga canke ugasanga umwanya bategekanije kumwakiriraho canke ugasanga gahunda ntariko arazubahirizwa ko vyategekanije nibaza yuko Israel wumva baba boss muhora muvuga ngo baduha amahera canke ngo baduha ibiteramo bazobiduha gute tugicererwa ku radio eba ni hatari kabisa mpora ndababwira je mukanyamirira kuri mundeke njya amahera mundeke njya amahera kubera ko tagata je mpaye umwanya wanje ahubwo n'amafaranga niko bimeze sasa rero nimba nshobora kuba ntumigwa aha canke hariya mu bategetsi batandukanye baranzi ku kintu cy'umwanya ngomba kubahiriza kuko niho hava amahera abandi baririmbyi rero canke bajya abantu bidoga ngo bahamagara babandi nyene mu mashow biriya bintu ntimuze musubire kubivuga bahamagara uwo babona ko ashobora kuza gukora kandi mvurira akagohe n'abantu bategura ibiteramo uriya muntu uhamagara akakugarako rekana nawe ubwo n'ubutumwa buvuye kwa Vishu Mukuru wa live atanze kuba ririmbyi bagenzi biwe ati tube magabo tube serieux mu kazi umwanya ukawubahiriza kugira ngo uyu muziki ushobore gutera imbere ariko kandi tuna himiriza aba producteur canke n'aba promoter muri rusangi kugira ngo uyu muziki wacu dusenyere ku mugozi umwe tuteze imbere abanyamuziki abaririmbyi muri rusangi ataka mwana wa mama nuko mukanya turaza kwerekeza mu kindi kiganiro karibu ariko Vishu tumushimire gose ko yitavye buno butumire bwacu ariko kandi yibutsa n'abantu batwumvirije kumbure ni habuzu wakija karadio muri kano kanya atwibutsa gahunda yo ku munsi wejo umunsi mukuru muza makungu hariwe agatika ku mukenyezi nawe nyene Vishu yaronse deal kuteramisha abantu urakoze cyane Israel ubwa mbere mbanze nifurize kwanza umunsi mukuru mwiza nkuko nari nabitanguye abakenyezi urakoze cyane aho bariho merci beaucoup nari nanavyibagiye ko nikitari hana ariko aca vyibuka nuko ndabipfurize kugira ibihe vyiza ariko kandi nyene bisuzuma nabo bakarabaho bageze hama nsubirere nibutsa abantu yuko tuzoba turi kumwe kuri Samuel's Hope ejo ni Nyabuge and Love yose izo bihari na Vishu tuzoba tumeze neza kuva saa 10 abantu baze umuziki uzoba ari mwinshi abakenyezi canka abakobwa canka abigeme ntibazoriha hazoriha igitsina gabo tubitomore neza hazoriha igitsina gabo hama baze ku bwinshi turyohererwe d'abord kuba dufise abo bakenyezi kubera ubuzima butari mu mukenyezi ntibushoboka ntibushoboka rero nabo bumve yuko hari kinini bafise bamariye isi kuko d'ailleurs nimbere yuko twibwe tuba tuhari ubanza guca mu nda y'umuvyeyi amezi 9 akagutwara utazi ikintu na kimwe ariko we wagahangayika ariko twamara kumera ubwanwa ngo urya n'igiki ivyo bintu vraiment ejo tuzoyaga cyane n'abakenyezi baze ku bwinshi ndabatumiye ni Samuel's Hope nzoba ndi kumwe na Peace and Love yose na Dollar Bruce umuhungu wa The Fighter Production tuzoba turi kumwe twatsa umuriro gushika abakenyezi bazotubwira bati turashaka kuruhuka merci beaucoup ndagushimire nitwa Nikita
oya nagira manze nshimire Vichou ndamukengurukire cyane twakoranye neza Vichou urakoze cyane Israel merci beaucoup Nikita twakoranye neza nagize ubwoba wakoze cyane Israel wakoze cyane Vichou yes yakoze n'abandi batumire baciye hano dushimire cyane rero nabatwakuye abatwumvirije tubahisa ngo jejo isaha 8 aho twatanguriye Imana niyo yabiduka nuko gahunda mwayumvise merci beaucoup mwese mwatwumvirije Imana ibahezagire yari DJ Israel mu kiganiro hit connection ndi kumwe na Tantine Nikita merci God bless you akaririmbo nakaririmbo tubasigiye kayagiza umukenyezi